Good morning, good afternoon, good evening, bivanye n'umusarere. This is here for English family. Hama uyu mwumva ni Nduwimana Fabrice. So today we have a new lesson, which is a part 2 on numbers. Musi turiga rero ibiharuro, abenshi barakunda kuvuga ngo ibiharuro barakunda kubinegirija. Rero ibiharuro biri très important cyane kuko nibyo bidufasha kumenya ngene dushobora guharura. Utazi guharura birakugora cyane, ni kuvuga ntushobora kumenya guharura amafaranga, kandi murazi ko amafaranga ari ikintu cya mbere kiri très important, surtout nko abantu bakunda kuja hanze ugasanga biragora kuvuga amafaranga, so bivuze ko batazi guharura. So guharura rero biri très important, ushaka kumenya guharura ibintu canke abantu. So everywhere you go, you count, iyo uja hose ko bigenda kose utegerezwa guharura. Donc rero guharura biri très important. Hama abataravye part 1 muje kuraba part 1 kuko twahereye kuva kuri 1 gushika kuri 50. So uredura kuri 50 gushika kuri 2 million. So thank you so much. Let's get started. Kadutangure. Now we have the first one, which is 50. 50 ni kuvuga ni 50, right? Can be 50 people, abantu 50, right? Donc bivana n'ibyo ushatse kuvuga. 50 ni kuvuga ni 50. We have 60, 60. We have 70, 70. We have 80, 80. We have 90, 90. We have 100, 100, ijana. We have 101, ijana na rimwe. Urashobora kuvuga 101 muri British English kuko iyi ni American English. Congereza akenshi muri Amerika bavuga 101. Urashobora kuvuga ati 101 mugabe iyo bari British English naco bitwa ushobora gushiramo and ushobora kuyishiramo cyangwa ntuyishiremo. We have 110, 110 ni kuvuga yo ni ijana na cumi. Urashobora no kuvuga ati 110, iyo nayo bari British English naho nyine ni sawa. We have 200, 200 ni kuvuga ni amajana abiri, 200. Now we have a 300, 300 ni kuvuga na amajana atatu. We have 1000, 1000 ni igihumbi. We have 10,000, 10,000 ni ibihumbi 10, 10,000. And we have 20,000, 20,000 ni ibihumbi 20. Hanyuma mu Congereza mu biharuro nta koro dushirako ngo uvuge ngo thousands, no, it is all the time 20,000. Hanyuma turafise 1 million, 1 million, 1 million kuvuga umuriyoni umwe. 2 million, 2 million, 2 million ni kuvuga ni miliyoni zibiri. Hanyuma abenshi bakunda kuvuga ngo 2 million, but in fact mu Congereza tuvuga kari 2 million, 2 million. So hanyuma urashobora gushirako ikindi kintu nk'uko kavuga ati $2 million, nuvuga ushaka kuvuga kari amadolari. Ushaka kuvuga ati $2 million, cyangwa kuvuga 2 million Burundian francs, ushatse kuvuga kari amarundi. Nimba ari amafaranga uriko uraharura. Nimba ari abantu naho uravuga kari 2 million people, abantu miliyoni zibiri. So back tujere ngaho kuri 50. 50 urumva yuko ushaka gushaka amafaranga, nimba ari amafaranga hari akavuga ati 50 Burundian francs cyangwa $50 cyangwa 50 euros ari amayero, 50 euros. So that is all about today, and these are numbers. Reka dusubire mu gusoma, duhere kuri 50. Dusasoma rimwe ushaka nawe urasubiramwo kugira ngo ushobore kumenya ngene babisoma neza. We have 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100, 101, 101, 102,
110, 110, 200, 200, 300, 300, 1,000, 1,000, 10,000, 10,000, 20,000, 20,000, 1 million, 1 million, 2 million, 2 million. Thank you guys for being with us. Amanizera yuko wakoze follow cyangwa se subscribe, like and share, ugasharinga video n'abagenzi bawe kugira ngo tuzurabona ivyigwa nk'ibi. It is very important. Rero ndabipfuriza rero kubana mugira misi myiza, kuroranirwa mu byo mukora byose, and hama amareson atuzaracako ku bwinshi, so turagira rero subscribe bizokugora cyane. And then uyu mwari muri kumwe n'indi w'Imana Fabrice, and I hope that maybe I will see you in the next video. Tuzobandanya tubona kenshi buri gihe ku bantu bifuza kumenya Icongereza, ibintu bitandukanye mu Congereza. So I hope that it is now the right moment to be with us. It is a good moment. It is a right choice that you've made, so that you can just follow us, our subscribe on our channel. Thank you so much, and I see you in the next video. I hope that you're doing great. Ciao, ciao.